Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makuru ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye mu migabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyu mugabane, abari muri Centrafrica, Afrique du Sud, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko no mu bumanuko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyabandanyirize kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata c'umutekano. Umukuru w'intwaramiheto mu biro vy'intwaramiheto, uyu ni General Prime Niyongabo, ngo yoba agiye gukomborwa, yoba agiye gukurwa mu mabanga yiwe yo gutwara igisoda c'Uburundi n'intwaramiheto zose z'Uburundi muri rusange. Ivyo birashikirizwa n'amakuru amwe ariko araja ahabona, yoba yari yategetswe gukombora no gusinya itangazo rikombora General Prime Niyongabo. Uyu ni umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'Uburundi, General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, ngo yoba yari yasize ategetse ko asinya iryo tangazo rikombora umukuru w'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Ndakugarika mu gusoma iryo kete yararungikiwe kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu, vyari vyagenwe na Varisito Ndayishimiye ko Prime Niyongabo akomborwa akugwa mu mabanga. Rero ngo Ndakugarika agibona iryo kete, iryo dekre, yaciye yanka kuriterako umukono. Mu kwanka guterako umukono kuri iryo tangazo rikombora General Prime Niyongabo mu mabanga ye, ngo vyatewe nuko ngo umukuru w'igihugu ngo nta kintu yari yigeze asa n'ubibwira ko uyu Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika. General Jules Ndihokubwayo, uyu nguyu asanzwe agendanira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, we niwe yari yahawe urwo rwandiko kurushikiriza kwa Gervas Ndirakobuca, niwe yagomba guterako umukono agaca barisohora bakarisinya. Ngo rero General Jules Ndihokubwayo yaciye arungika abasirikari ngaho mu kibanza ca RTNB kuja gucungerayo umutekano, kandi no ku kibuga c'indege ca Bujumbura naho umutekano wari wongerejwe cane, kuko bikeka ko bishobora guteza indyane zikomeye cane mu gisirikare c'Uburundi. Ivyo vyose rero biriko biravugwa mu mutekano w'igihugu, ngo bikaba biboneka ko indyane zikomakomeye cane, ukwikekana bikomeye mu gisirikare c'Uburundi n'ubutegetsi bw'Uburundi bitandukanye, ngo biriko biribonekeza, nivyo biriko biraboneka muri kino gihe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe ubwoba ngo ni bwose, kuko yikeka ko umwanya n'umwanya bashobora kumukura mu mabanga muri ico kibanza, na cane ko ngo General Prime Niyongabo atinze mu kibanza co gutwara intwaramiheto z'Uburundi. Bakaba babona ko rero uwo munyurako bashaka gutembagaza ubutegetsi bashobora kumunyurako.
Ikindi kandi nuko uyu Generali Prime Niyongabo ngo hari n'andi makosa menshi ariko aragirizwa n'abasirikari, ngo biboneka ko abasoda atwaye, ingabo atwaye arongoye nta kizere zimufitiye canke zimubonamwo, ivyo vyose bikaba vyatuma Generali Prime Niyongabo akurwa mu mabanga yo gutwara igisoda c'Uburundi. Imyidogo ni yose ngaha mu gisirikari c'Uburundi kuko hari amafaranga menshi bagiye bakatwa, ayo bagiye bibwa bagomba kuyahabwa ariko ntibayahabwe, bikaza kugenda bitahurwa ko yoba yaraciye ahera ariko vyagizwemwo uruhara n'uwutwara igisirikari c'Uburundi ariwe Generale Prime Niyongabo. Ivyo vyose rero benshi babona ko ari bimwe mu bishobora kumukuza muri ico kibanza co gutwara intwaramiheto basirikari b'u Burundi. Abandi yagiye arabarungika muri Kongo kugwanayo, amafaranga nayo bagomba kuja barahabwa yose yagiye araherera mu mifuko y'abo basirikari bakuru bakuru. Abakukuruke nabo baragiye bishuza barihisha utwabo ariko ntatwo bigeze baronka. Bamwe bamwe mu basoda baja hanze ngo barakatwa amafaranga atari makeyi kandi ayo mafaranga bagenda bacibwa aja mu mifuka y'intwaramiheto nkuru, abasoda bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi. Umukuru w'igisirikari c'Uburundi Generali Prime Niyongabo nawe ngo akaba yoba azi neza ukungene ayo mafaranga agabagabanwa n'abasoda bakuru b'igihugu kandi bayariye abasirikari bato batoyi. Abasoda bamwe bamwe mu bacungera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye barapfunzwe barahagarikwa bivanye na kese zigiye zitandukanye kandi izo kese ngo Prime Niyongabo yakagombye kuzimenya, kuzitahura kare. Ni mu gihe ngo zagiye zitahurwa nabo mw'iperereza ko abasoda bacungera umukuru w'igihugu harimwo ikibazo muri aja makambi ya PCB na API, ca gipolisi gicungera umukuru w'igihugu n'inzego zitandukanye. Ivyo vyose rero harimwo ivyo Generali Prime n'abandi basirikari bakuru bagenda bagirizwa ko boba bavyinyegeje inyuma kugira ngo abo basoda umwuka ube utari mwiza muri ayo makambi y'abo basoda acungera umukuru w'igihugu n'izindi nzego z'ubutegetsi zikomakomeye cane. Iyindi dosiye Prime Niyongabo ashobora kuba yozira igatuma akurwa mu mabanga, ni dosiye y'uko uyu Prime Niyongabo yoba hari uruhara yagize mw'idosiyo ya Generale Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni ngo vyoba bari bateguye ko bagomba kumugandagura ariko akaba yaraciye atahura amakuru bigizwemwo uruhara na bamwe mu bajenerali bakomakomeye cane ngaha mu gisoda c'Uburundi, ngo ata buryo igisirikare c'Uburundi categuye kugandagura umujenerali ariko agaca abimenyutsa mu ba mbere ko bahejeje kugambanirwa ko yoba agiye kwicwa no kunyagwa amatungo yiwe yose afise. Ivyo vyose rero ngo Prime Niyongabo nawe bishobora kumukorako naho umukuru w'igihugu atari yahise agira reaction ngo amukure muri ico kibanza co gutwara igisoda c'Uburundi, igihe akimazeko igihe ico kibanza co kuramutswa ingabo akaba yarakigiyemwo ku ngoma y'umuhisi canke ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ariwe yamugenye muri ayo mabanga yo gutwara igisoda c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe yaciye amudugiriza ipete aca amuvana kuri Lieutenant General amushira kuri General vyuzuye, General Furu.
Ivyo rero vyose bikaba biboneka ko ivyo yamukoreye ngo Prime Niyongabo atariko arabimwitura. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.